bwose birashika rero ndatwarinda nkundana n'umuhungu anterinda anterinda niho ubuzima bwabaye rero bubi hahandi nabuze ukavyimenyera vyose man nuko nyene nagira je sindira namarira ngira ntuhavugira ro Yeah. ubwo buzima bwara yana nabwibutse shangira ubwoba kuzi ico gihe deje nayo sindayime yameze 6 navyo bari bazi n'uwo mukobwa ntavyo yarazi kandi twarararana Ndashaka kumenya tukiraho gute kandi yatonda kwishuri washoboye kunyegeza iyo nda ayo mezi yose kwari kugira ukize ukingira wa muhungu canke kwari gutinya ko nawe ubwawe vyo kuzana kikibazo nyako je umuhungu yanteye inda rubwa mbere tubonanye turyamanye umunsi wa mbere mu yandi majambo nawe yaguciye ubusugi ndabwiye ko umunsi wa mbere yateye anga ndavyara menya ko mawe ko yamaze desomena ataraza kuraba umwana kuko wewe yanyagiriza ko inda afise atari y'umuhungu wiwe ico gihe cose mwabanye mu mabukwe wawe yavuga ati vyara tugira ADN umwana nitwasanga ari gwacu tsomuri sanda atari gwacu awiko uvuga ati jewe kuko kuva icyo gihe bambwira ngo wantenda ngasubize ku shuri nde ntawe nasubiye kurondera wa muhira nciye mvura ngo rakati simo ndahita muri toilette ndavuga ati mana uzo ninde gusubira kuvugana n'umuntu wo muhira hari ikintu nkibasaba gitangaje ishure mama wanje yavyandi arimo niryo nanje navyaye ndimo ngeze ishure mama wawe yashoboye kuvyariramo niryo nawe vyashitse usubira kwibaruka n'imyaka yamvyaye afise niyo nanje navyaye afise kwa dukundana akambesha ko shaka tubana umugenzi wanje aramubaza Chenise uramukunda muzobana ryari ashaka mubwira ngo umukobwa yavyaye ukandi yipangiye uno mujana he polesa kandi vyari vyitwa ko mukundana bantu b'Imana muzoze muritondera amajambo muba muri ko muravuga rimwe na rimwe ni ibintu usanga ushobora gukomeretsa umuntu bajya bagoye Yes, reka ndaguha ikaze wose uriko uradukurikirana umwe wese bivaye n'aherereye yaba ari mu bihugu vy'Arabu ndavuga Oman ndavuga Arabie Saoudite abari mu bihugu vya Europe France Suède Belgique n'andi agiye atandukanye tutibagiye bari mu bihugu vya Amerika nuko ndakubwira ko uno munsi dufise vibe yindi uno munsi dufise vibe imeze neza cyane ni nyuma y'igihe kitari gito benshi bagiye baramubona uno munsi tuza kwakira intahe yumwe mu bigeme basanzwe arabakinyi b'amareresi ariko uno munsi niwe tugiye kumva mbega burya ubuzima bwo mwigeme ashoboye kuvyara akiri muto biba vyoroshe na cyane ko ubona ko iyo bumvise umwigeme yagiye mu mareresi bacabonamwo izindi ngeso mbi mbega iyo bishitseho hagahura n'iryo sanganya biba vyifashe gute nuko kuri kamera zacu twaba turi kumwe na Clenis ndakwakira cyane Clenis kuri Magic Channel akaze cyane kandi Clenis umeze neza cyane gose by the way nkundira ndakubwira iki kintu uraberewe kuva hasi gushika hejuru urakoze nuko Clenis nyuma y'igihe kitari gito ugarutse mu gihugu cy'u Burundi ukaba wari unahamaze umwanya ariko utaboneka hari n'abantu bari bamaze iminsi banavuga bati kumbura ashobora kuba yaronse dira akazoza aragenda ukina hariya yongera agaruka nuko ikaze cyane kuri Magic Channel murakoze cyane bro nuko wari dukumbuye n'abaramutse abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi ba muri rucane ndabaramukije umeze neza ndabakunda cyane
siko tumeze neza kendi nawe umeze neza nukuri twe cyane abantu nuko Clenis ni nyuma y'igihe kitari gito tubona uguma wandika ku mbuga zawe ndetse na platform zindi ziwawe zose uvuga ati hari umunsi aba batujudginga aba batuvuga nabi tuzovuga ukuri kwacu bakakumenya bakareka kutwita amazina atari uno munsi ko twagiriwe amahirwe yo kushobora kwicarana nawe turashaka twumve témoignage yawe mbega hajya Clenis kubera iki kwama yandika ry'amajambo ku byo wavyarashitse we agahura nagira mvuge ngo isanganya ariko hagashikirwa na bimwe bikunze gushikira abandi abona ko baca bavuga mu kibano uno munsi turashaka utanga umuco abantu bumve kumbure ushobora gusanga ubuzima waciyemo hari uwundi nawe ariko arabucamo bigashobora kumufasha kuri ibi nabiriye murakoze cyane inkuru yanje ntibabaje kandi ntiryoshe ariko umuntu wese bivana n'ukuntu ubwo buzima yabwakiriye canke yitahuye yiyakiriye Clenis navutse nk'abandi bana nkura nk'abandi bana ariko navutse mu bavyeyi batabana batandukanye papa wanje na mama wanje ntibabanye maze mama wanje satandukanye n'umwana cyane nafise nk'umwaka umwe yego nari umwaka umwe n'inusu gutyo sanga kuzi imyaka 2 ngo wakuze utabana na mama wawe yego ncambana na nyokuru wanje avyara papa niwe yandeze yego niwe yandeze imyaka yose nyuma turatandukana nawe muga yaragihari deja mama wanje namumenye mfise 12-13 gutyo niga 5e primaire none namenye mama wanje mvyaranye wanyawe naho nyene iyo vyaciye hari ibintu muri primaire babasaba abavyeyi amazina y'abavyeyi banyu jewe ncamvuga izina rya nyokuru wanje ko nari nzi ko ari we mama wanje kuvuga wowe wari wakuze utazi ego kandi ico gihe mama wanje je yaraza ariko sinamenya ko ari mama wanje yaraza akunda basinamenya ko ari mama wanje namenye ko ari nari nzi ko ari umushitsi abaje gutemberera kuko nakuze mbona nyokuru deje yarananyonkeje mbona ko ari we mama yamvyaye bivuze ngo wowe wonkejwe na nyokuru avyara papa wawe yaranyonkeje mama kaza nkibaza hari umushitsi nyene bisanzwe rero niyo minsi niga 5e neko ndiga ibintu by'ibatisimu kugira mbatizwe kwishuri niga ko bacansaba amazina y'abavyeyi banje ncamvuga izina rya nyokuru wanje irya mama nashitse kirya nyokuru wanje ariko umwarimu yatwigisha yarazi abavyeyi yarazi mama wanje ukuri acambwira iryo zina wanditse si mama wawe urya andika irya mama wawe ndamubwira mama wanje none mama wanje si wenyine nanditse arambwira oya si mama wawe urya ni nyokuru wawe nyokuru nyene birancanga ndanarakara shitse muhira ndabaza nyokuru ndamuga bambwiye ko utari mama nibiki arambwira nindaye kubwiye mwarimu je nanditse amazina yawe baza amazina y'abavyeyi shaka izina ryambwira ko utari mama wanje jewe umva mwana nyene baramuhinda kugira hari ibintu atabakeneye aragera kumenya mugabo nca ndabishiramwe inguvu nyene ndumva ko biko birantusha wa muntu n'umundi aragaruka aje kuturamutsa wa mwarimu acaza kuturamutsa muhira arambaza nyokuru ni hari ndamwa mama ngego wewe wavyakira gute mu gihe ubonye umwanya wose wewe wari wakuzuzi ko nyokuru wawe ari mama wawe ukazumva umwigisha ariko arakubwira ko atari we donc vyarambabaje nyene rumva vyarambabaje ku buryo mvuga none iki gihe cyose mbayeho ntazi ko mama ari rumva ncantera gwaserere nyene urumva umwana wese kushaka kumenya umuvyeyi wiwe nyuma niho nabimenya
narabimenye barabinyicarika barabimbwira ico gihe papa wanje yawe Gitega nandi ngo tubi Ngozi aca araza aje caramye histoire deja kumva nari ngeze no kubatizwa byategerezwa ko mama atoza ndabamubone arabimbwira mama ntitwigeze tubana twaravyaranye gusa iki rero niyo mpamvu wisanza yagusize ukiri mutoya niyo mpamvu bisiza nanyo kora arabimbwira ngo deja amazano ngaha aranamunyinikiriza navuga tinenze kamushiti ni mama wanje yakure je nakuze nico gihe cyose nakuze mama wanje ndamwanga kuko nafata yuko yanyanse yantaye no kuba ico gihe cyose ntamuzi ntamumenye ariko ubu turakundana cyane ntibikihari ndabamwe ubwo buzima mama aca aronka nawe agira igikomere cyo kugira ingufu kugira nzomwakire kari mama muri jewe jewe yari yamaze kubyara n'abandi bana yaranarongowe ariko ico gihe cyose vraiment nabayeho nta muntu ndamubonye numva nyene nibisanzwe n'ubundi muntu nyene bisanzwe okay nchanja kwiki Gitega ndabana nyene na papa deja kwanza sana kwa na papa papa mbaye nawe yazanye undi mugore yararongoye mugubwo buzima yenda bamwe ko papa naco namuburana famille ya papa vraiment naco nta kintu nakimwe nababurana nabayeho neza nize neza nk'abandi bana nyine acaba ikintu rero ngeze amashuri akuze birashika natwarinda twarinda papa wanje aramaze gufa papa wanje yapfuye 2017 cyo ntwarinda 2018 ndashaka kumenya gato uravuze ko umubano ukimenya ko umuvyeyi wawe yari yarakwihakanye bitari yari yaranyihakanye nawe naramenye histoire yiwe mu nyuma yaramvyaye iwabo baramufosa asubire ku ishuri iki ahitamwo kunsiga akusiga kwa papa ko basazi baba baramumeremere yaje ku ishuri yasubire ku ishuri ko nawe deje yamvyaye kandi gitangaje ishure mama wanje yavyaye ndi arimo niryo nanje navyaye ndi ngeze ishure mama wawe yashoboye kuvyariramo niryo nawe vyashitse usubira kwibaruka n'imyaka yamvyaye afise niyo nanje navyaye afise turashaka kudutahuza nuko abo mwari musanze umubana kwa papa wowe wafata nk'abasaza bawe vyaroroshe kubita barabakobwa mbashaka kumenya byose vyari vyoroshe kutahura yuko mutavukana canke wapfuye kuvyakira kubera kumenye ko uwo munsi mama wawe yagusize kumbura ukaza kumenya niyo nkuru ko nawe mbashaka kumenya byari bimeze gute abana je papa yavyaye bankurikira twigeze tubana bambona kuko ico gihe kinini namaranye na nyokuru n'abanyokuru n'abana na mama wabo kandi ico gihe nabi Ngozi n'ababi Gitega rero ntaco vyari bitwaye kuko deja rujya rukundo na mama ntamubonye ko nyokurira vraiment niyo mama navuga ko ntakuze ntahura katari mama nabona kari mama nawe yakonkeje yego ni nawe yanyonkeje kandi nta famille ya papa nta muntu yigeze anturubika unuko atari mama wanje adahari oya deje ndafise n'umutante ahubwo ari we bikeka kari mama wanje ukuri tantine wanje muhererezi wa papa niwe bikeka kari mama ukuri ko ndibuka ko yarashobora kurya minervare agenda mu isoko agacangurira impundu muri minervare bamaye ishuri umva nakuze gwa rukundo nyene nari nkeneye kwa bavyeyi bose bararumpaye yego ariko nyene ntibiba bihagije no kutabona mama wawe rero ndatwarinda mugabo ava papa yanje apfuye ubuzima bwarabanje burahinduka gato kuko hajya umuvyeyi hari umuvyeyi ukimufise
famille ibiki kubaha bon baba bagukorera ikintu kubera bishingije wa muvyeyi ariko umva amaze gupfa hari ibintu bihinduka byarahindutse gato ariko sinavuga ko ari cyane mugabo nyene je ndi umuntu yakira ubuzima bwose birashika rero ndatwarinda nkundana n'umuhungu anterinda anterinda niho ubuzima bwabaye rero bubi hahandi nabuze ni hahandi bon hageze ko nca ntahura mama wanje no hageze ko ntahura mama ndavuga ibi bintu nimba mama wanje yarabiciyemo ni intwari nimba yarabiciyemo irevye haraho yoba yarashitse arananirwa ariko ni intwari pe utwaye inda wiga mu kangahe wari wamaze kumenya ya histoire ya mama wawe canke waje kwimenya deje mu histoire ya mama wanje nayimenye niga 6e primaire yeah bica biza kugushikira nawe urabibona ati kumbe bisa ntwarinda urumva famille yose nishobora kwakira uko bije bose barambwira umva bahora badushaka igitutu umwana nzo twarinda ngaha tuzoyimuvyata ataragera tuzomwica urumva ndavuga ndagowe iyi nda ewana baragura tatra barangira cesarienne kuko mama nabako avukana na nyokuru wanje ugiheruka gupfa niwe nabako yarakara sana aho kakubona kuri portail yakufuma kubona uri mu gitanda avuga fu mutera televiziyo jana mu cumba mugabo ndakubone uryanga cyarazira ko umwana so twe twara ndibwo ko nabaye gitega umwaka wose bikaje atamuntu umwe tuzinaye kubera ntasohoka kandi bon bintu byo kuyerera si ivyanje sanzwe atari ivyanje mugabo hari igihe mvuga no nifungwa biti nkavuga no nasohoka aranyica rero ndavuga ubu haranyica mana yanje amenye ko habanje kuza umumama ara haramubwira Clenis arafisinda arambwira umwana wanje adasohoka ngaho muri umusazi Clenis ntaho buhurira ninda ntibavyumva kuno watwarinda mu gihe ariko hariho umukuzine wanje tungana giteka bon batubona nk'amahanza kwicukiye batugura n'uduhuzu dusa kera abana inkama mbiri wambara impuzu yawe kumva katari ari nini canke no kumva katari gwa baca kumpimisha kari ico gihe yabiriranye wagwaye malari tuza kumpimisha kari gafise inda azangana ya visi Jeumva kwa kontu bandisimyerera simva muhira ibintu tubimubaza gute umwana baranyicarika arambaza nyene baranduka baravuga none tugire gute haje umukecuru arababwira murajya abakobwa banyu babiri bangana hari umwe afise inda kandi kuzi ico gihe deje nafise inda y'amezi 6 navyo bari bazi n'uwo mukobwa navyo yarazi kandi twarararana ndashaka kumenya tukiraho gute kandi hatonda kwishuri washoboye kunyegeza iyo nda ayo mezi yose kwari kugira ukize ukingira wa muhungu canke kwari gutinya ko nawe ubwawe byo kuzana kikibazo oya sinigeze nananyegeza je ntanda nini nigeze ngira kandi nari munini ico gihe nari mvubushe cane apana ubu nari mvubushe cane rero ntibigeze bayibona muhiza urabona ko nkunda kwambara n'impuzu binini umva nk'ivyo ntibanabibona ko ivyo bintu vyoba rero nabiryo ntabwire ibintu vyirekwe iki nabigira ahantu batabona bari kimwe nari yaranje ntibabimenye ntibabibona ukibimenya muga umuhungu warabimubwiye yavyakiriye gute deja ni wambwiye ko mfise inda nukuvuga wowe watwaye inda ntiwanamenya yuko ufise inda nari umwana rega kende nari umwana hamwe uva sinumva ko ivyo bintu vyoba mu buzima bwawe yarambwiye ati wewe urafise inda jeje nibaza ko ari vya bintu
umukobwa agira sibira kuja mu bihe birenga bw'ukwezi kwa mbere kurahera kwa kabiri rero usanga ari miliye nahinduye birahera ariko arambwira urafise inda nambwira ivyo bintu sinda bitaho inda umukobwa araho nje nabwira umukobwa araho mugenzi wanje arambwira ati rero umukobwa ngo tuje kugura test cyo kenda turayigura naguze zitatu ngane mere kari seri ndapima ndibuka uwo munsi nkiyibona test ya gatatu nararize ndarira hahandi ndavuga ati ndapfuye kabisa birandangiriye ko ivy'iwanje ndapfuye wa mukobwa ati rero jewe ndafise umudokiteri yamaze inkurirayo ngo ndagutware ayikureye ambwa ati gukura yinda ibyo babikora gute mbwa ati nzokwereka ubu nzogutwara abayigukurireye ndamwe nta mahera afise ndamwe nta mahera oya ico gihe yahise turamu yari yakwize siyumu ico gihe inda yari gifise amezi 3 rumva ndamubwira simfa arambwira ntumfa nta nakimwe didije mezo kuri zitatu wewe ntacuba ndamubwira nta mahera afise ndamubwira ndayakuronderera aho wa muhungu nta kintu kimwe muramubwira ko mufise umugambi wo kwikura umva wera bimbwira nkamugatireka ivyo bintu ngaho arambwira kandi ntubimubwira umuhungu ko asanzwe uyifise ndavuga abaye no campfa tutubigenda ngo ntacuba ico gihe aranda 60,000 ngo uwo muganga yaziba kure usese 60,000 mubwire arambwira ati je rero 6h nzonje gutora tugende naraye ntasinziriye nibona napfuye nayikuye nk'ampfa muhira bakaja baja kunta mu mwonga canke mu ruzi nibona ko napfuye abantu mwiyarara bababwira ati umwana wanyu yapfuye kandi yishwe no gukura yinda mbona yuko mubona muhira ngo bagize no ko bababwira ati genda mute mwiyarara biramusha niwe yiyishe umva nta kindi kintu nigeze mbona ko nshobora kuyikura ndokoke waguma ubona ko ukuza kugerageza kose ewana nza gupfa sirizo mbona ko nza kurokoka kwa umva ari kujya kuntu bigisha ati umuntu ashaka gukura yinda ikamuhitana akajanya nayo nicyo cyari mu mutwe umukobwa araza kumhitana mu gitondo namwe atuzi n'amakuru ati nabihevye umukobwa arantuka arambwira ati uri kijuju uri kirofa uremeye kuvyara uracyari umwana muri banyu bazokubaye baba kwanke bagirike nambwira donc ibintu byose bizoba nzovyirengera nta kundi kandi menya ko je umuhungu yanteye inda rubwa mbere tubonanye turyamanye umunsi wa mbere mu yandi majambo ni nawe yaguciye ubusugi ndabwiye ko umunsi wa mbere yateye urumva ibi ni bya bindi bavuga ati ibyago byashikiye imbwa igiye kuba yari ijye rya mbere polisa nuko umuhungu numva ni babandi babita ba mudahusha umukobwa namubwira ati jinda nayo nkurayo nabihevye ahubwo mpaye mahera ndakora ikintu ndayakoza umukobwa turashwana aranambroka arambwira ati sinzosubira no kuvuga mu bagenzi banje bawufute ko je simba bagenzi n'umukobwa yavyaye ndambwira sawa aragenda umuhungu ndabimubwira arambwira ati nta kundi nyene katwakira ibije kandi ico gutwenda twari abana twese je n'umuhungu twavyaranye asumvye umwaka umwe Choke na 18 na 19. Navyo nkwije 19 na wakwije 20. Kuko deja avuka mu kwa gatatu namvuka mu kwa kane. Olala. Mwara nakoreranira ama anniversaire wumva byari vyegeranye.
ubwa bwa kane nuko kuri Clenis aratwaye gutwara inda haheze umwaka ubuze umuvyeyi ukayitwara mu bihe nk'ivyo wari usanzwe umenyereye gukora imibonano mpuzabitsina ryari ryo rya mbere wavyakiriye gute muri wewe? Birababaje ariko je n'umuntu yakira ibintu vyose bije mu buzima bwanje kuko nta buzima bwiza nakoreyemo bwatari yaho nshobora kudeka ibintu byose byacitse ndapfuye ndavyakira navuga okay aha vyanshikiye kandi ntawe ngira ndirire nta numwe abimfasha hamwe ni jewe nyine nafu rumva ariko nyene vyarangoye nari nkiri umwana nari nkiri mutoya ndi wa mwana ntazi ubuzima bwo hanze bw'abandi bakobwa bari babayemwo ko iyo aba ndi umukobwa azi ubundi buzima bw'abandi bakobwa sinibaza ko nari kuyitwara ariko nta na kimwe narinzi nari ngaho nyine nibereye aho nta kintu na kimwe nta n'abagenzi b'abakobwa nari mfise bambwira ati umuhungu muryamanye bica bigenda uko navyo narinzi rero naricaye icyo nakoze nararitse ndarira ndihanagura ugati rero aha koko rirabihetse suite niyo ntazi sinzi mana wewe nyene wavyemeye ko ndabiba ni wanyiboneye wari kubindinda ariko nta kundi ubuzima ngiye kubamwe bwose nta kundi ariko nyene nyuma y'ujya mukobwa kumva ko akwihebuje ko utayikuyemo atakindi kintu muzosubira kubandanyana nawe abantu iwe yambwira ati abantu bose bazokwanka famille yawe kwanki nta muntu numwe muzongera guhura abahungu nta n'umuhungu azosubira kurondera urumva yanyereka ko mbaye yagerageza kugutera ubwoba kugira wumve ko woyikurayo nuko Clenis arafashe ingingo aravuze ati uko biri kose n'ubuto bwanje iki kintu sindi bugikore watinye kubera ko kumbura utari bwamenye ibintu bijaye n'ivyo hanini wabona ko wopfa bashaka kumenya nyuma yaho Clenis yavyabanjanje avyifatamo gute subaho natinye ngo kubera ngo nyuma yaho ko nubu ntayo nokurayo nokurayo kenti mwana n'umugisha mwana araryoshe Yesu we nuko nyuma yaho urafashe ingingo ujya mukobwa kukwankira kuguha ajya amahera akakubwira ko uzocubaho nabi warubahutse urabibwira babavyeyi canke byagenze gute? Sinavyubahutse narinumiye ndavuga ati inda n'ubundi ntawe yihisha izotera ije imbere nizoje inyuma igihe cyose bazobimenyera ntako ndi mugasinja gutera intambwe ya mbere ngo mvuge ngo ndafise inda deja aho uri mu buzima bundi uba handi hantu simuhira urabizi neza papa wawe na mama wawe ntabahari ntibari hafi yawe mama ari kubundi mugabo se ngo nanamusama ko ngo mama ngo ndafise inda ngo ntundi sinaye kuja kubiwiwe afise undi mugabo asurgo gwiwe nyokuru irevye nyokuru naye kuja kumutera izo stress tukicarana urumva ariko nawe navuga ati nubundi azobimenya ntaho ndamuhishiriza azobimenya rero ravuze ati mani kibe reka ndindira igihe yazobimenya ariko ari umuntu umwe yarabizi umukuze wanje yarabizi umukuze wanje twari aho uducokiye cyane namufata nka grand frère yarabizi we niwe twabana aho hantu niwe wubahutse yarabizi yarabimenye arambwira okay hora nanje mpore hama turindira ikizovama rero ewan baratangura barabinuga numva muri quartier ari abantu babaze kuraba barabivuga mugabo nyene muhira nabo ntibabitahura ko ivyo bintu ushobora kuba ko ndibuka ko iyo ndana nayitwaye nacimvye ko d'histoire ko muri vacances muri grande vacances barafise ukuntu twiga ko d'histoire twimara turiko turiga ko rero barabinuganuga muri quartier Clenis afise inda muhira bakabwa ibyo sakuza abantu
wa mwana wacu turamuzi ava ku ishuri acuja kuryama nta crenise ntawe yokurinda ariko haca haza umukecuru rero sasa babakecuru ba ruguru araza turamuramutsa twese mugabo kubera je no mukuzine wanje ico gihe twarasa twaranangana usibye je ko namurusha ubuvyibuhe nta kintu mugani wari kudutandukanya warahamagara iri kuje mu mutwe arana crenise fani witaba yaba uwo nyene rumva aca aravuga ati bagiye kugabanya babiri hari umwe afise inda kandi kuze vrema arabwawe yavyo ntibibaho mvo uwo mukuzine wanje baramujana baramugira baramupimisha basanga ntafise jewe baragize inama kugira babimbaze ewana bayegera abavyeyi bose baraje babibi batante bose bahari riko mutante nyene uwo yitwa ko nawe yandeze yagize umuhara gukundera ico gena ko ndakaranga ifiriti tanumba ati training hano wa mukuziye wanje turanyandikira message ambwa ati bagira bakwaza ibintu vyinda muko dewe ginyama ona kibiki nawe mfise no guhishiriza simvuga gusa niwe mfise ukuntu zako vyifata umutima ndapfuye kabisa ariko aho vya bihe bimwe umwigeme irekwe vyari bimaze kuboneka byaraza mugabo kubera bon ntitwirirwa na muhira nabo bantu kandi je bari banzi ku kintu cyo kuryama pe kuva no bari bazi ngo nkunda kuryama na wa mukuza kabiki banga akavuga akaba ari wazana gufasha bari basanzwe bazi konsa kuva kera konsanze nkunda kuryama umva ntibari kuvyikeka ati akagatiro rero nabijya bintu umuntu agira iseseme iki nabafise imbombo umuntu uze mu nzu naguri gasashe kabwa bombo butoya isashe nkashira mu nzu naja kwishuri vise nka 10 maka gahetse rero ntibigeze babibona ivyo bintu ivyo bigeze bambona ko prem imindo bo nuko nishoge ikintu baba barabonye nukonda ako bavuga ati ngira aragwaye nyine nta birenze rero umukecuru akibabwira niho baciye bavuga ati umuntu arakuze deja ntiyobeshera aba bana jewe abana baranyicarika mu nama y'abantu y'abavyeyi nka batandatu abakecuru gusa rero bibi wacu sinzi ari ubusirimu bwinshi ivyo navyo bazi kwabikura bakabiza amaze ati crane tugira tukwaza ikintu kandi twishura biri seri tego urafise inda ndavuga ati jewe inda ndayikura he mundavye je mubona ivyo bintu narabagize abasatsi ndavuga jewe inda ahubwo tubwize ukuri we ntandufise ntayo mfise ntayo mfise ejo tuzoje kwa mugati nta kibazo tuze tugende kandi avuga nk'ibintu nemeye ubundi induka nayo mu gico gihe bari bazi ko sanzwe mvugisha ukuri avuga ati ibintu ayenze yemera kweja kwa muganga tumureke ico mpanga programme na papa n'uwo muhungu ko nzinduka manuka muhira babimenye deja namubwira ati ewana muhungu aha n'ahandi hantu ico gihe nawe yigiye yarakiri ku ishuri de wamaze kumubwira ko arambwira ati rero uramanuka Bujumbura uzi umunsi ndamanuka mugabo ndibuka ko nasubiye kuduga incanja turavugana ukuntu bizogenda vyose ndasubira kuduga bukeye bwaho narazi nafashe agashakoshi sinatera n'ivarire nafashe isakoshi nto shiramwo impuzu zikenewe ndagenda bari basanzwe bazi ko mvyuka mu gitondo mu mitsa 6h gusenga babibaza ko nazindukiye gusenga kumbe nagiye no turyama ntigeze amenya ko je nagiye canja ku mukobwa w'umugenzi wanje tazi barandonde bibaza ko barambuza ndandikira message tantine wa mutantine ndamubwira tante je n'umundo nde si hondi uri ndi Bujumbura mubiki tiyanda ndayifise ivyo wari waranse imbere yiwe tiyanda ndayifise
none ke twabikubajije ngo vyemera eti wewe ujya nama wari kuyemerera muti reka reka ati ubona bajya abantu urabona kuvugira impande ya bibi kofisinda ngaca mu nkubita canke urazi ko watubwiye udoca udukubita uyituvyaza uzotwica niyo mpamvu nahise kubivuga tantine arambwira ati basi garuka kuko nturi uwa mbere nturi uwa nyuma garuka nta toya arambwira kirenire kandi ndakubwira ndagucira umugani umwana iyo amenye inkono baramukubita bagagwa kumwica ariko iyo amenye igisabo barabura ico bavuga nta kundi garuka none uwa mbere uvyaye tanti hehe uri kuramenda inze muce mumubita sinza aho hose wamubesha ukiri nkiri Gitega bo bazi kuri Bujumbura kwa wa muhungu ariko tantino aramaze kumubwira byose n'umuhungu yaguteye inda ko nayemera deja n'umuhungu aramubaza muri kumwe yego manimero yiwe aramutelefona mbwa indura yemera ndayemera none urazi ko mwana ari kwishurira ndabizi turagufungisha titanti mukamutwara turajana nose sigara muranderera umwana mapenzi yayo ico genda ico genda ngise urukundo rwatari twanawe twarakunda atari zenzi ibishetani byaduvanye ico gihe twarakundana byanambwira ati narahariwe bamujaye mu gasho arayihakana kuko nawe twasinyiraniye ko yayine niyo mu gihe ayemera niba ndambwira ati mukiye namukanza kumutora turajana bavuga wa mukobwa wacu Arizeliede turagoba baranyinginga ngaruka sinzogaruka nzogaruka mfise umwana Mungu catuja iwabo ndibutse mabo ko yanyansa atarambona Mungu yaciye abwira iwabo nawe ko yateye inda mabo ko ati ibyo ntibibaho ca kuri telefone ati mukobwa rero nakubwire Mungu wanje ntaragera gutera inda aracara umwana ati ndapfuye rero birahaye none ndashaka kumenya mabukwe yavyanka gute yavuga ko umwana akiri mutoya afise imyaka 19 arumva ndavuga ati turapfuye twese nyene biratuyobera n'umuhungu mva nawe n'umutoya nawe n'umutoya twese turarira birahera ndavuga nta kundi ariko aramwinginga mama ni n'ubundi ni jewe nta kundi vyogenda cyamba oblige kuja iwabo mu Kirundo uravuye Igitega mu Kirundo ibu soni nta nukuja ibujumbura wakubaye kwa nyina wiwe kuwo muhungu rega nawe naho yigino yaba muri famille Igitega Bujumbura ino muri famille nawe ntiyari yipangiye mvuga ngo tuja kubana anje wahuriyeyo aba yaraje kunda mwakunda hari amakuru tutaronse mwakundanye n'umuhungu ukiri Ngozi abi Bujumbura wari Gitega abi Bujumbura aremera ava i Bujumbura aje kukuraba Igitega nimwe bavuga turukundo rwo kuri Facebook rurakura kabisa just Facebook yarampaye umwana ajende ndonga umwana nukuvuga wewe Facebook yaratumye uvyara nuko ari byo byinshi nasimvye zo bivuga byose ukuntu twamenyanye iki akibyo ntibikenewe urumva jewe ewana Facebook yarampaye umwana ndayishimira pe atumye ndonga umwana urumva canja mu Kirundo kuri wa mukecuru Yesu we bazi ubuzima y'ubwo buzima nagiye kubamwo ntarinzi nari nimenyereye umva kuva Igitega iwanyu mvuye muhira Igitega muri ville iki giye usona ahantu utabona n'imodoka nta matara nta ibyo bintu wari wamenyereye bwa buzima bwo muhira umwana ndarira barama ikintu nshaka ndasaba ikintu cyose cyanda kiro urumva cyanja umva aho hantu bacanjana nimba umutante wiwe abi busoni anu nimba ari mu kambi bya bindi mu bigwati aromba ndiga kuvoma mu mwonga
niyo nigiye kuva mu mwonga ndiga gukora ibintu byose akazi urumva ewan ahantu narasiragorinze amezi 3 zarasigaye ko mbyara kabisa navuze ati ndakuze ku nkoni ku ngufu uyu mugore urumva iyo mezi 3 ndabona ko ari umwaka niho nakuriye pe ndavuga ati aha rero uramenya gusenya uramenya oya kuvoma mu mwonga gusenya ibyo byo ntibyari birimo baratuma abakozi bakazana inka ahubwo menya gucana mu ziko ntabyo warumenyereye amakara menya gucana mu ziko kuja kuvoma mu mwonga kuja mu mirima urumva ibyo byose ntabyo narinzi je naho kwa bibi vraiment ni mu mitumba ni Ngozi si kuri centre mugabo yaraja mu mirima mu givyo bintu ntabyo twari tujamo twe twajamo urumva na wa mabukwe urumva urabyumva aza nyene agashiramo akantu katari keza nkababara muganye nta kundi gusa ubu nyene turavugana ko nundi ntaco bagikora urumva mugabo cyo gihe vraiment n'umuhungu twari tumeze uko ndetse ngo umuhungu yagumye yenanga aravuga ati twari tumeze uko rero mvyaye horeraho abavyeyi bo bawe pe abavyeyi abakobwa bose bavyaye abamama bose ahantu muri mugende mwihakana nukuri baje kwihakana Kenise bivanye n'ivyo yabonye n'umunsi arobotse kuvuga ati abavyeyi bubaho uwo munsi no munsi mama wanje yumva telefone ndamuhamagaye mama Gari ubwa mbere yumvise ndamuhamagara mama bivanye n'ububabare bivanye n'ukuntu wari kuri yumva yego mbashaka kumenya ico gihe cyose wabahiyo mu muryango w'abana n'umuhungu hamabukwe ntiwari ukivugana na batante bawe ntabi wanyu wari ufise wari ubayeho uri muri bimwe bavuga ati mu gahinga kanyaga nandi ariko mbashaka kumenya ni Kenise yakwikigwa nyabaki muri ivyo bintu mico gihe ikintu nakuye nuko umukobwa wese ahari namenyera ubuzima bwose kuko bon ubuzima cyane nje yambanye ko ubuzima senze ko nashobora kuyibamo nkayivamo nkagira nkamera Kenise nabona ndira bamvuga ni jewe cyane ni je yaciye muri bijya bintu yego ku buryo ubusanga mpagaze uko mpagaze meze ukomeye nandi iyo ndavyutse nja gushima nja muri eglise ashima pe kuko man bijyana by'ubufyinyi ni bibi ariko ubundi ubuzima bworoshe gukurira mu buzima uronka icyo ukeneye cyose aba ari ibintu vyiza bose bishimiye umva bikomere maze kugira cha mama cyo byaranageze challenge y'ubuzima umva aho nta muntu nabwiye ati nshaka iki icyo gihe nabaho hantu nabanzi gusa ikintu baba bazi ati arajya gusa arajya ajyana muga ibindi bibazo byo ku ruhande nagira narimenya ku buryo ushobora guhura n'ikibazo ata muntu ushobora kukibwira ata muntu ushobora kuganira uvuga ati ndababaye ndagwaye ukavyimenyera vyose man nuko nyene nagira jensi ndira namarira ngira ntuhavugira ubwo buzima bwara yana nabwibutse cangira ubwoba ico kintu gisura kintera ubwoba mu buzima hamwe nosanga suye kwisanga ahantu nkabona naba ndumva ko ntushobora ubusinyenka ntushobora kuvyakira kuco gihe iyo gihe nari n'umwana navuga nta kundi mugabo Imana yarafashije ndabubamwo kandi nabayemwo neza ndabuvamwo neza
naho nyene bitari binyoroheye nari ahantu batanyishimiye atari mugabo ikintu nkora nakoze navye Imana ibi byose urabibona jewe urinda umunwa wanje n'umutima wanje ntuzotume mva ahantu mvuze nabi ntuzotume canke mbabara umpe kuvyakira uko biri kose umpe kuvyakira ndabibamwe ko ariko ndavyakire mu mutima sinze ndavyiyumvira cyane ndavyara umunsi wo kuvyara uragera nyene barantwara kwa muganga ndavyara menya ko mabukwe yamaze desomena ataraza kuraba umwana kuko wewe yanyagiriza ko inda afise atari y'umuhungu wiwe ico gihe cose mwabanye mu mabukwe wawe yavuga ati vyara tugira ADN umwana nitwasanga ari gwacu tsomuri sanda atari gwacu ndavyara yaje umunsi wampekereza umwana noyazi ako databukwe we yahoraza yagumaza nta munsi warataje niwa ibintu byose bikenewe by'umwana niwe yabinzaniye ariko mabukwe nyene aje kuraba mangeze avuga ati ngo Clenise ntiyabesheye umuhungu wanje araraba umwana Mana nyeto ndayikundira umwana kweri yaciye adasa nayo nabo nyene ariko mugihe ntivyatumye yuko ndeka kubabara n'ubundi kuko nawe yambwiye ati ni mpaka dupimisha ADN arabroka Kirundo nzima yuko umwana wanje atazigera yandikwa muri Kirundo kandi umwana je nase nitwe twake kumwiyandikishiriza Ingozi yari yararahiye ati umwana ntazopfa yanditswe umva n'umuntu azwi mu Kirundo baramuzi mu ntara ya Kirundo baramuzi abantu benshi niryo teke kandi afise n'ubushobozi afise amafaranga azujoze yo kuri kintu cyose ashaka romba ariko jewe maze kuvyara ndavuga ati ubuzima sinoguma ndabubamwe ifuye ko nta uko biri kose ko nzofume ngorerwa muhira mugabo ndi muhiri wacu ndataha ndababwira ndatashe arambaza ikintu cyambabaje nuko namubwiye nshaka gutaha mu miti kambwiye umunsi waza warigeze umbwira kuja niyo mpamvu no kusezera bidakeneye nabwa kumbe naenda baremereye baramitike ndataha shitse muhira kenti namaze imyaka 3 atawuzi umwana wanje abaye gute kandi afise famille irevre se wiwe nta se wico ginama yari afise nta n'ikintu yakora ariko nuko nico gihe yarose yigeze ko yaronka yari papa gusa nyene yari papa ariko ndabibamwe ko natashe muhira umwana nibuka navuye muhira n'amanutse Bujumbura umwana yakwifise umwaka yasi umwaka n'amezi 2 ndavuga no kuguma ngora muhira abavyeyi ndabasaba isabune y'umwana afisaba amavuta nafise n'umwana wawe bambwira ati ugiye kwiga Bujumbura usubire ku ishuri babo muhira bashaka kusubiza ku ishuri ndamanuka simenye yuko nabona rinda baremereye shiti no ndahamagara wa wundi yaremene Minerval arambwira ati yewe nta mahera mfise kandi natonze ku ishuri desomene niga munyakabika natonze ndatelefona umuntu umwe mu muhira nyene murabe bagifutse ko shaka gusubira ku ishuri bambwira ati nta mahera mfise kandi weremeye Minerval umva se w'umwana byari bimuri ko yari amata y'umwana n'umukozi byonyene n'inzu rumva umuhungu ndayamubwira ambwira ati none je ko nashaka kujya ku ishuri so kunda ubundi ndamutelefona ambwira ati ijambo yambwiye ati bwira uwo nyene yagukuye kushura gusubitse mwigisagara nta muntu numwe je tuzinanye nziho hano sinano nashikiye urumva
jewe ndavuga mana afise uruyoya ko umwana w'umwaka abakiri uruyoya ntaba arafadika ibintu ndabigenza gute caniha mu mutwe wo gushaka ikintu gukora ndakora ndonka akazi mu bwiza kuri sisi yagize n'amabisi ndakora ko muri salo ntanako narinzi ndabwira umukobwa ndasanze ndamuha story yanje arambwira ati okay ikintu ngira ndagufasha we boss niyaza ntumubwira ko udafisa ko utabizi ndiyemeje kubikwigisha arabinyigisha aho urumva umwana ndamusiga muhira nuko naco gena abana n'ababanyi beza bakabambwa ati tuzondo twamugusigira nuwo mukozi ko nabise umukozi w'umwana nawe hama ugende ku mukazi cogera nakora la 60,000 rom naba mu nzu ya 40,000 ni chambrette 40,000 mu buyenzi ntanimate menya ko ntanimate je nari mfise nta kintu na kimwe ariko ivyo vyose wari usanzwe uzi ko mabukwe ari capable afise amahera muga nta kintu na kimwe ari bugufasha kenshi jewe maze gushika muhira maze kuva iwabo yantantelefone yambwiye ati ntuzigere uturondera twe tuzokwironderera uje dupimishe ADN y'umwana nyishika muhira mvuyeyo sinaye kuja kurondera umuntu n'umwe w'iwabo n'umwana ariko se w'umwana ico gihe nyene twari kumwe mw'ivyo vyose vraiment ico gihe yarahabaye twari kumwe cyagiye guhinduka mu nyuma kuja gukora kari akazi n'akazi kabi kagoye karimwe amariske menshi utari umuntu yihangana vraiment kugakora mugana kana urumva ndi mutoya mfise umwana mutoya kuja gukora ni kwihangana umuntu wese agufata nakindi bagiye gukora n'umaraya ariko ndavuga man ushoboze ni uzi ikintu ndiko ndarondera nta kindi ndondera atari ubuzima udufashe umezegarire mw'ibi bintu natonda ku kazi ndakaye vya bindi ku buryo umuntu wese mbonamwo ikibazo arambwira umva byaragera igihe ku buryo umwana akenera ikintu nkabura ikintu ndamuha nkakibura umwana adashobora gusaba igitumbura ndakimuha ndaco mfise ndaja ako kazi vraiment Imana yarakameze nararonka 2 nkavuga none sishobora kurya saa 6 mw'ijoro naho umwana biza kugenda gute rumva narabibayemo nk'ikiringo c'umwaka imyaka 2 ndabibamwo uko umwana ewana akagwara kendi akagwara nkabura amahera kujana kwa muganga abantu nyene nuko ari igihe Imana iguha n'impano utabura vyose iguha impano yo guhuza n'abantu bose kugira amaraso meza ku bantu ico gihe vraiment ubwo buzima bwe bwose nabayemwo abantu barankunda bakanyizera kuburyo umuntu yashobora kuza kwimwesha akansigira 5 kambwira atakira pouvoir ico gihe Imana yamumugisha vraiment ndaja gukora sinzi ikintu nari navuye muhira nsenze kweri utuntu twari dukenewe na gastoke nganye numva ni ibintu bidafashe nyene ntivyari bifashe yaho nshobora kwidebura mu ivyo bintu vyose ngo ngura ibikenewe naravye basivyibanze numva avuga reka nanje basi ndabe ko ndatora utuntu dukenewe ibikenewe vyankenerwa urumva ndabikora nene ndabubamwo ubwo buzima mugandagira yaho mbona ko umwana ashobora gusaba igitambura nkakimuha mugamfu manini mugamvuga ati nabose makeya tuzihurya mw'ijoro ndabibamwo ndakora neza vraiment haza bose baravuga mwiyo saro umwe arangura cama 400,000 arambwira ati ndakuguze uze mu yiwanje ndagenda umva ubuzima no bwatanguriye mugabo ico gihe cyose
icyambabaza nuko nabaho menga umwana nuwanje nyene nuwanje jenyene ntawe ndirira nabambwira ati nabuze amahera y'inzu ko ndibuka bari hatse ari gihe biyaze kwa kunsohora mu nzu kwere nabuze amahera nayabuze polisa niho uwo mukongomani yampa ivyo bihumbi yampa iyo $100 ndaja kuyipfunjisha candariha mperenya amezi 3 candariha ico gihe cose wavuze ko uwo mwavyaranye nubwo yarangije amashuri atari bwaronke amafaranga bifadika mbegaho amaze kuyaronka hari impinduka yo woba warabonye ukavuga ati ubasigaye yibuka ko jewe twabyaranye asigaje umwaka umwe kugira heza amaze guheza iwabo urumva barifise baca bamuha imitahe aja gukora aratwara amakamyo ajya seha amabuye mugabo aho je nawe ibintu vyaje bihinduka cyane nta nijana amaze kuronka amahera yaciye kambwira yagurana inzo yari nkayagurana nambwakira ya mahera kambwa ati umwana nawe n'uwawe si umwana niwe yakwishura ngo nawe n'uwawe mugabo yaza kumuraba nyene kazana abagenzi biwe cyo kuraba umwana wanje mugabo ikambabaza mugabo nta kundi none kari se wiwe akundi nyuma aragenda no hanze azi kwirerana umwana uzi ko neza umwana iwabo badabiza ubushobozi bwo kumurera mugo ukamwirerana nawe uzi neza babizi neza ko ari bihano bariko baraguhudashuta bishoboye mugo ico gihe guhera ico gihe vraiment jewe nta muntu yigeze abona umwana wanje asa nabi nk'ubwo bukene bwanje n'ivyo bibazo byanje nari yaranje umwana wanje ntaburi gisuko kendi shobora kuba narakoze n'ibidakogwa pe sindi umwere shobora kuba narakoze ibidakogwa ariko nabikora kugira ntihagire umuntu kuko ni wabo bashobora kuba bari bampanze amazi bavuga ati turabe ariko navuga ati mwana wanjye ntibazigira babona ko asa nabi naraciye mu bibazo mu buzima bubi ndakora ubuzima butabaho budakoreka ibintu bitabaho nyene bitari bikwiye ariko byose nabikora avuga ati umwana wanje irevyo hari abantu bakora ikintu ubona ati ni ingeso ako je nagikora kubera navuga ati umwana wanje ararariye tanke nishiriye inzu umwana wanje ntitura sindamone turi mu kanebo kandi ivyo byose muhiri wacu nta numwe yabimenye abikora uvuga ati jewe kuko kuva icyo gihe bambwira ngo wantenda ngasubize ku shuri nde ntawe nasubiye kurondera aho muhira nciye mvura ngo rakati sima ndahita muri toilette ndavuga ati mana uzo ninde gusubira kuvugana n'umuntu wo muhira hari ikintu nkibasaba tuzosubire guhura ataco nkibaronderako nuko imyaka iyi iri kubita tamuntu wamwe natuvugana urumva urarera umwana wawe uri umwe wenyene uyu mbashaka ko ntiyabaye ndashaka kumenya rero abi wowe n'umuhungu bo bagumye bashigikira bavuga bati kugira uzosubire kuturondera nuko twari twe tuzokwirondera tukubwira dupimisha ADN muba marayipimishije wasigaye uramurera wenyene uko nyene itabaye naramureze mugumva kuri ko ari hagati gwanje nase se wowe twaravugana twagira iki hacagera igihe yaho umwana agira atangura ishuri agira atangura ishuri se wiwe nawe yagira aje Mozambique
tuge acarambwira ati none mama yake ubuzima ubayemo turahuza vraiment turabiganira ko namukane namwe ati no adonke ibintu byose je ndarushe aho ngeze naye ndarushe umwana agiye kwishuri sinzora nk'ukuntu ndamurera sinzosiraguringa ndiko ndariyenze ngiriki ince ndonka namahera kuri ya Minerva umwana genzana amahera uzi kuzoza nukira amahera nawe agoye ku mahera kubi nta mahera yo kwikura uzoza nukira amahera ya Minerva y'umwana canke ubwira iwanyu urumva kumbi wabona bari banibagiye ko yateye inda yigeze no kuvyarageze ndere umwana kuje twazo hama arababwira arabicarika arababwira ati rero je ngirira nako ngira ngende kandi umwana ageze kuja ku ishuri nakora caribuka ko yavye ati nikumbe te tuzanira umwana tumurabe sanga n'umukobwa mwiza kabisa cyafise umwana mwiza kabisa mwiza waramureze urumva yawo gisa neza arumva cyana ciza avuga ati umwuzukuru wanje wewe ahubwo aziga ino turi kumwe gute tumurire yasubiriye kwemera byabaye ibishobisho ko abonye umwana mwiza kubwa mbere uwo mwana tutabanje gupima amaraso turabe ko umwana yakuze araryoha kende umwana yakuze nawoba Scott kurera umwana ni kimwe shaje y'umwana agiye ku ishuri iragoye irevye bambwiye ati ni umwana mwiza ni wacu ariko ikintu gihari utamuduhaye uzimenya ikintu cyose umwana azokenera agiye kuja ku ishuri ntiracari muri bwa buzima urumva ikintu cyose umwana azokenera uzocimenya kandi umwana wacu naziga ishuri ribiko ntitwambuza amahera kumurihira kandi azoba ari atari uwacu ko n'ubundi tuzoca tubona neza ko atari uwacu aho nahise shwa nahise shwa yuko mubima avuga ati nta kundi kandi ko ndarya umutima amenyo ndavuga ariko naciye ndondera abo muhira nyene wa mutantine cyenda mwibuka ndaye mubwije namarambwe ati nonega mwana ubigenze gute wowe urazi ibintu byo kwigisha umwana ingene bigoye urabizi neza nutabikora nta kundi gusa umutima amenyo uri umuvyeyi ego turavyumva turakumva mugabo umutima amenyo umwana umutange basi ubuzima wamwipfuriza kubamwe abubemwo hama ni wagera yawe wisuganya umwana mutoje uraje ubwira ko umwana wanje iwabo ni zahabu umenya ko nanje kugira ndamutoye ni process ndende turinda kuba navuze nabi nashwanye narize kandi ari wanje nuko dukunze kubona Clarence akunda kuvuga ati muri tonda ubuzima burahinduka dufate ko uno munsi bivanye n'intambwe woba warateye benshi babona ati bwabundi ubuzima bwarahindutse asigaye ahagaze neza nawe uno munsi ahageze arashobora kwirerera umwana nayo mpamvu bamukwima canke nuko nabo batahuye agaciro k'uwo mwana batahuye agaciro k'umwana kenta umwana araryoshe umwana araryoshe nkunze kumva abantu bakuze bavuga ati umwana aryoshe yakuze aryoshe yakuze umwana nene urabona umuhungu yateye inda yarihakanye inda abonye umwana agapereza amahera kuri umwana wiwe akabona ifoto akabona umwana asa neza aratwenga yovuga yonzanira umwana akaja no kurekrama akaburana avuga ati cyaka umwana wacu kandi inda yarayihakanye
Okay. Abo mungu tugeze gukundana Yeah. kandi sike yarankomerekeje arankirimutsa pe kuko abantu bashya abantu batubona bumva ko twabyaye baba batubona ukundi kuntu nashobora gutahura ko wabyaye pari accident watahura ko wari usanzwe ubikora cyane ariko siko biri umungu yambwira ko buri gihe igitutsi yambwira ati wowe ufise umwana angana kurya wakinye nyinshi cyane umunsi umwe jewe nyumva twari dukundana akambesha ko shaka tubane umugenzi wanje aramubaza Crenise uramukunda muzobana ryari aca bamubwira ngo umukobwa yavyaye kandi yipangiye ngo nomujana he pole sana kandi vyari vyitwa ko mukundana bantu b'Imana muzoze muritondera amajambo muba muri ko muravuga rimwe na rimwe ni ibintu usanga ushobora gukomeretsa umuntu bajya bagoye nta namutwara ariko muri kumwe yaremeza yuko gukunda nuko tukwihanganisha Crenise waciye muri vyinshi aho ubona ko igikomere wari ufise gushika ino saha uvuga ati chance igiye inkovu ndende mfise vyinshi nagiye ndacamo uno munsi ibintu bibiri canke bitatu ushobora guhanura bano batoyi bacu bari nyuma na cyane cyane aba bakunze kuvuga ko abakobwa bavyaye akenshi usanga ataco baba bohanura abandi ikintu cyo nahanura apare cyane abahungu umuhungu urashobora kuvuga ko ntotwara umukobwa yavyaye ariko my dear urya mukobwa muri kumwe ni mama marehemu apana umwana usanga amaze gukura inda nka 5-10 5-10 yoroga tuvuga ngo nguje umukobwa wanjye ngo umukobwa turi kumwe ngo yarifashe ngo afise sivya natwe twavyemeye turaca mu ivyo bibihe turemera ubwo bubabare turemera ubwo buzima bubi basi kugira abana bacu babe ariko uwo uri kuravuga ngo yarifashe hari umukobwa hari umuhungu natevye ari umuhungu twagendana umukobwa aci inyuma agenda kumubwira bone nkujya ngo kandi ari umugenzi wanje Crenise murakundana bone nka Crenise umukundira iki ngo yaravyaye umuntu ngo yavyaye ngo afise umwana ngo umukundira iki ngo twebwe ngo tutaravyara turi ngaha sheri inzi neza ko amaze gukura inda 3 imagine umukobwa aramaze gukura mu inda 3 uzabwira umuhungu ngo Crenise umukundira iki kandi yaravyaye wa mukobwa sinabikubwiye ariko ndakuzi sinabikubwiye ariko ndakuzi nubu ubutumwa bukomeye cyane nuko ndakubwira ko mugana ntaco asumbije ntaco asumbije pe nuko ndakubwira ko ni kiganiro iyo wicaye ugafata agatebe ukicara wiga vyinshi twari ko turayaga yari ntahiye Crenise ariko aratubwira ko ibintu nabiri yahona ko na cyane ari karahanura ati mwitonde ntimupfe kujana nago ubuno buzima
na cane cane kupfa kujudging umuntu kupfa kuvuga umuntu bivaye n'ukuntu mubona utaramenya ivyinshi vyimbitse kuri we. Nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabizitwubaka biratuma tubandanya dukora neza cane muri bwa bupfasoni. Ndabwira ko wari karadufasha kugira dushobore kuronka no masanamu ni Scott. Asante, ciao ciao.